ureke kumuvumira mu mutima kandi mu kanwa uri kuramubwira ngo Yesu ashimwe mwene data, Yesu ashimwe. Imana hari igihe yihuta, iyo ibonye ikintu kije ari cyo kukugirira nabi, Imana irihuta pe. Narayibonye yihuta. Hari igihe yihuse mbona ngeze ahantu higeze kuza abana b'abamayibobo, abo bana narabagaburira, hanyuma umunsi umwe umwana umwe yiba amahera. Shalom shalom bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe cyane gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubande dusenge. Mwami wanje, Mana yanje, ndaririmba ishimwe ryawe, ndatazira izina ryawe, kuko nta rindi rikwiye gushimwa no kuba atari ryawe gusa, kuko uri Imana idukunda kandi Mwami Imana utugirira neza uko bukeye nuko bwije. Niki gitondo cizo tugiriye neza, tuvyuye amahoro, kandi Mwami Imana nizera ko twirirwa mu mahoro yawe n'umutekano wawe ntangere, kuko nta wakwizeye Mwami, wewe uzokwigera umara amazi. Tare canje buhungiro bwanje, wakira amashimwe ngushimiye, kandi wakire nawe bene data bose bariko baragushima. Nico kimaze tuzanye imbere yawe cyo kugukengurukira, kandi turazi neza ko bibera mu mashimwe y'abana bawe. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ryawe ryera senze nizeye kuvyumvise, amen amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo ngira ibanga ryo gushikira ivyiza. Haleluya. Tuganire ku ibanga rizotumushikira ivyiza Imana yagusezeranije. Haleluya. Reka dusome muri Zaburi ya 34, turasoma umurongo wa 12 kuva ku murongo wa 12 dushikane ku murongo wa 15. Ninde agomba ubugingo akifuza kuramba ngo azobona ivyiza? Uzobuze ururimi rwawe ntiruvuga ikibi, n'iminwa yawe ntivuga ivyo guhendana. Tandukana n'ibibi, ukora ivyiza. Rondera amahoro, uyakurikire, kugira ngo uyashikire. Inyonga z'Uhoraho ziri kubagorotsi, n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Amen. Mwumvise ibanga rikomeye ry'umuntu azoshikira ibyiza akabigenderamwe, akabibamwe, akabinezererwamo. Hari inyifato akwiye kugira. Haleluya. Hari inyifato, hari ndakubitandukaniro hagati y'abatiteze n'abiteze. Umva, ngo ninde agomba ubugingo akifuza kuramba ngo azabona ivyiza? Burya nasanze n'igipfu kirifuza ivyiza, kirifuza ivyiza by'abaco. Uzurabe umuntu naho yoba imboregwa ruhebwa, ntiyifuza ko umwana we aborerwa. Uzurabe n'umuntu ataha amajoro abwira ngo, akabwira abana be ngo urumva sinshaka umwana agenda ijoro, sinshaka umwana aborerwa. Nawe araborerwa ataha ijoro. N'umusambanyi wese ngo ntuzuhirahire, kandi n'abantu bakunda kubikarira kenshi usanga babikora. Umuntu wese yifuza ivyiza, ariko kugira ibibone hariho inyifato. Haleluya. Hariho inyifato uteza kugira. Umva, ngo uzobuze ururimi rwawe ntiruvuga ibibi. Hari abantu ndetse biyatura ko nabo nyene ibibi ubwabo, ntituvuga ibyo batura ku bandi, ubwabo akiyatura ko amajambo mabi. Jewe nta kintu mbere, jewe ivyanje nuko, jewe abana banje ni gutya. Umva, atura amajambo meza, iyature ko amajambo meza, kandi uko iyatura kuyizere. Watura amajambo meza ku bana bawe, watura amajambo meza ku mugabo wawe, ku mugore wawe. Haleluya. Mugabo ibyo ururimi rwawe rududubizamo ruvuga, nibyo bidudubiza mu bugingo bwawe, kandi nibyo bikubako. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo turutumana dutoye.
kuko Imana yadushizemo impemu yayo igiheza kuturema. Haleluya. Bisigura ngo ijambo dusohora rifise ubushobozi bwo kurema canke kwica. Haleluya. Abanyisirayeli bariko bavuye muri Egypte baja mu gihugu c'isezerano, ngo baratutse Mose, baravuga ngo urabona ngo kuza kutwicira ngaha mu bugaragwa, ngo iyo turekera muri Egypte ngo ntitwari tubayeho, ngo naho twatotezwe, ngo none uje kutwicira ngaha muri ubu bugaragwa, ngo biki n'ibiki. Imana irababara, ibwira Mose ati Mose, ati wumvise ayo majambo yose bavuze, ati nta na rimwe rizohara, byose bizobaba. Ngo abantu bose bavuye muri Egypte, abari bakuze bose bapfiriye mu bugaragwa, kiretse abantu babiri batuye neza, Karebu na Yoshuwa, kuko bavuze ngo Imana niyo yabitwishimiye. Imana niyo yabitwishimiye. Bajya abantu nibo dutera ubwoba, batagira ikintu na kimwe kibakingira. Twebwe dufise Imana itugwanirira, twe dufise Imana iturinde, nibo bodutera ubwoba. Ati ahubwo tweho ntituzobica gusa, tuzobarya nk'abarya umutsima. Imana mwijuru yanezerwa, ataba abahungu igihugu bazogishikamo. Haleluya, haleluya. Abandi bose barapfuye kubera amajambo batuye, ariko abatuye ibyiza nabo barya amajambo ahwanye n'ivyo batuye, babaye mu mugisha wabo. Haleluya. Bashika mu gihugu c'isezerano. Rero nawe ukaba ushaka kuba mu mugabane wawe, iga kwatura neza, iga kuvuga neza. Haleluya. Ntusubire kwivuma ngo je nta kintumbera, jewe ivyanye nta na kimwe gishobora kugenda neza. Ivyawe ni bizima. Haleluya. Naho uwoba ubona bisa nabi, tuge ngo ejo ni heza. Abana banje n'abanyamugisha. Haleluya. Imana izobakoresha ibikomeye, Imana izobahindura bakomeye. Haleluya. Atura neza. Nawe uvuga uti na jewe ivyanje bizogenda neza kuko uri kumwe nanje arakomeye. Haleluya. Nta kintera ubwoba. Amen. Ngo ninde agomba ku ubugingo akifuza kuramba no kuzobona ivyiza. Uzobuze ururimi rwawe ntirukavuga ikibi, n'iminwa yawe ntivuge ibyo guhendana. Urumva, hariho abantu mu buzima bwabo bababesha, barabesha, nta kuri kuba muri bo. Umuntu w'Imana vuga ukuri, ikintu cirabura uvuge ko cirabura, ikintu cera kibe cera, ureke guhemana. Imana ntikunda abantu bahemana, Imana ntikunda abantu babesha. No mu bana b'Imana harimwo abantu bahemana, akavuga ibintu ku munwa mugabo mu mutima atari byo birimwo. Imana iranka abantu bahemana, iranka abantu babesha. Haleluya. Rero ukaba ushaka kuba mu mugisha wawe, bw'Imvugakuri. Niba hari n'ikintu cy'akangonongono kari mu mutima wawe, kabwire mwene so. Mugabo ureke kumunegurira mu mutima, ureke kumuvumira mu mutima, kandi mu kanwa uri kuramubwira ngo Yesu ashimwe mwene data, Yesu ashimwe, kandi mu mutima uri kuravuga ngo uragapfa. Yesu ashimwe, kandi uri kuravuga ngo ntiyakagira icyo ufata mu buzima bwawe. Imana ntikunda uwo mutima, kandi ntushobora kubona ibyiza by'Imana kubera umutima wawe udatunganye Imana. Haleluya, haleluya. Vuga ikintu kukibona. Niyo hari ibintu bitagenda, birabaho mu buzima, turi mw'isi, mubwire mwene so uti jewe ahantu bimeze uku nuku nuku, byagenze gute? Mutunganye. Haleluya. Mutunganye, mugendane muri mu mwuka umwe, mugendane atawurira amenyo uyundi. Haleluya, haleluya. Niho uzogira iki? Niho uzobona ivyiza. Haleluya. Tandukana n'ibibi ukora ivyiza. Wumvise? Utandukane n'ibibi ukora ivyiza. Hari abantu banezerwa gukora nabi, hari abantu umega gukora neza ari umuziro kuri bo.
ariko urazi gukora neza, urazi kunezereza umutima w'umuntu, urazi kunezereza umutima w'umuntu, agaciro bigira mu maso y'Imana. Hari umuntu anezerewe kubera wewe, hari umuntu ashima Imana kubera wewe. Ngo rondera amahoro uyakurikire kugira ngo uyashikire. Ariko urazi umuntu kwibuza amahoro, nukuri hariho abantu jewe sinzi vraiment, ugasanga hari umuntu mudashobora no guhana yamba. None umva woshaka kuronka amahoro hari umuntu ubona ukabona ntushobore no kumuramutsa ugacura abahigi. Kandi aho ukavuga ngo uri umukristo vraiment ukaririmba haleluya haleluya Hoziyana mwana wa Dawidi ukaririmba ugatazira. Ariko hari umuntu udashobora kuraba mu maso, musengana mwamana kubana amahoro n'abantu bose. Haleluya haleluya, nukubana rondera amahoro umutima. Umva ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo rinda umutima wawe, ngo urinde umutima kuko ubugingo niho bududubiriza. Utaguwe neza mu mutima wawe n'ubugingo bwawe ntibushobora kumera neza, ntihagire uzoguhenda ata amahoro ugira. None wumva mpwemu w'Imana mwubana gute? Ntibikunda. Je harankora niyaza n'abantu bama mu ntambara ingene bashaka no guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana ngo bariko barigisha bigenda gute, uronka ico uvuga byagenze gute. None wumva ko by'ukuri iyo bari mpwemu yera kwinspire ngo uvuga iryo jambo, ni wewe uba wagisomeye kubera umva ni ibintu rutine nyene warabimenyereye. Hari amajambo ufise ubu bari nk'imboro kuri kuraborokorora ubwira abantu, mugabo mpwemu w'Imana ntabarimo, kuko mpwemu w'Imana ntabana n'umutima urimwa utagira amahoro, ntabana n'umutima urimwa akajagara, urimwa ngwangu, urimwa insaku, urimwa ibitopotopo byose ntivyo kunda. Mpwemu yera abana n'umutima uzira ivyo, urimwa amahoro, urimwa umunezero. Haleluya haleluya, ngo rondera amahoro uyakurikire kugira ngo uyashikire. Ngo inyonga zuhoraho ziri kubagororotse. Mwumvise? Inyonga zihoraho ziri kubagororotse. Kuko urumva Imana ibifutse ipfuwe ku mugororotsi wayo. Ijambo ry'Imana rinavuga ngo ukoze ku mugororotsi, igikoze ku mugororotsi kiba gikoze mu mbone y'ijisho ry'Imana. Haleluya. Ijambo rikatubwira ngo umugororotsi Imana ntiri n'ahandi kure, ntimushize ku mugongo, ari mu gipfunsi cy'Imana. Haleluya. None wumva uyu mugororotsi ni giki coza kikamugobotora mu kiganza cy'Imana? Ni Satani yo kubaka mu kiganza cy'Imana. Umunsi Yesu aji kuzimu kwa kurufunguruzo Satani gwari upfu na kuzimu, Satani ntiyanamwegereye, yakize kumubona gusa aserutse, yaribwirije amenye kimuzanye, aramuhereza ntibegerane. Umva yo kubaka gushika mu biganza vyiwe. Rero bisigura ngo umugororotsi ari muri protection idasanzwe. Haleluya haleluya. Inyonga zihora ziri ku mugororotsi, ngo n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Iyo umugororotsi ariko arasenga, Imana iravuga ngo umwana wanje noneho habaye iki, bigatega amatwi. Haleluya. Kumviriza by'umwana ariko aravuga, by'umwana we ariko aravuga, gatega amatwi. Hama ikabwira marayika ati iki harageze, iki ndacarindiriye. Haleluya. Imana igatega amatwi, ikakiraba priority. Haleluya. Imana ikiraba priority mu madoleyanse wazanye imbere yayo. Haleluya. Ivyikurekeyemo ikubereye maso ntacyo bizokubwira. Imana hari igihe yihuta, iyo ibonye ikintu kije ari cyo kukugirira nabi, Imana irihuta pe. Narayibonye yihuta. Hari igihe yihuse mbona ngeze ahantu mu mbombane, irihuta ica inzira. Haleluya. Iyo nkuru narigeze kuyivuga, mugabo ndazi ko hari abantu bashasha kuri hori batayizi.
higeze kuza abana baba mayibobo, abo bana narabagaburira. Hanyuma umunsi umwe umwana umwe ariba amahera menshi. Umugabo yagira voyage ngo avunja amahera $35,000, arayavunja hama ayahereza umudamu ati uyatahane je hari ahantu nciye. Hanyuma wa mudamu ajya kugara imodoka, kumbe mayibobo izi za remote, mayibobo yafashe umuryango w'inyuma. Umugore akaba azi ngo yugaye, arinjira arajya gusuma. Ubundi nawe acaruguru yatwara ya marete harimo amahera. Baratohoza buhoro buhoro, baramenya uwayatwaye. Bamumenye, njya mbona umunsi umwe haje abapolisi. D'abord haje ngo umupolisi nabo muri documentation, bamwe baza muhira, uwundi asigara ahagaze ku kazi aho nakorera. Bavuga ngo wa mwana yavuze ko ari je yayahaye. Hanyuma jewe nari mvuye no gutora umugabo kuri aeroport wa telefone atewe, urabi yunyikira sinzi aho winyegeza, documentation iri kwira kurondera n'abapolisi. Kabarambaza ati wewe none wakoze iki? Hewe ndazungurusha umutwe, ndavuga nti ndakubwire ni apa nico nakoze, nta n'uwo mfitiye ideni. Ati none wewe waje kukurondera kubera iki? Naco nzi n'ukuri. Ni jewe aho kuvuga kwinyegeza gweka ngende kugira umwe menye ibiriko biraba. Njanja ku kazi ndahasangwa umwe arahagaze wo muri documentation. Hama ndamubwira nti numvise ngo muriko murandondera. Ati yego none muriko mundonderera iki? Ati bene byo baraje, ati barabikubwira ntibaterefone ubabwire ko ndi ngaha bazi. Emwe baciye bagaruka, mbona kana kagahungu bamenose kariko menote. Hanyuma nibiki ngurumva mama ngo narinje gutora ya mahera y'abandi, ngurumva nafashwe ngo ndayasubize. Nta amahera ya ngwega mama we ntangorane fisi, ngo nayo ko atacawe wakoze, ngo we ntacawe wakoze, ngo nije nivye, ngo gusa ngo narakubikije, ngo kandi urazi kuri umuvyeyi wacu, ngo nta na kimwe. Kamana ya jewe warampaye amahera, wakoga mama ngo ntuzi yuko we wambwiye ngo twagabuye ukacumbarira ngo were ngo tugenda ngo uve ngaha ngo ndayabike ngo banze udisparese ngo hama ngo uzogaruka. Bantu b'Imana naragize ubwoba, ndavuga mana ibi bintu biriko biramba ko nibi. Nje numva ariko baravuga ngo no ngo reka tumutware muri documentation ngo aze gusambirayo. Abantu twakorana baciye baza bari bahari baravuga ati nukuri uyu muvyeyi ntawe mutwara. Ati ntawe mutwara, ati ntibishoboka. Ndasamba kaca karavuga ngo ahubwo reka ndabereke n'intebe yari yicaye ku munsi ndayamuzanira. Arerekana ngo yari yicaye ngaha, ngo hanyuma ngo ndayamuhereza, ngo hari ku munsi wa kabiri. Mwumve nayo ma precision, ngo kandi ngo n'umutima wanje uratekanye, ngo nta n'ubwoba mfise, ngo kuko ndazi ko uyu muvyeyi yatanga. Umugabo arababwira, ndababwira jewe madaho narindira gashaka mubaze pasteur wanje jewe kuwa mbere ndavuga emploi yanje toute la semaine, ndavuga ndasama n'amajambo ndayabura yukwiregura, ndayabura kari karme bimwe by'ibisazi. Nagiye ahantu muri reyo nahise akalimentation, ndagenda ndasenga ndavuga ngo mana aba bana narabakunze ndabagaburira. Jewe nta munsi nagira Noel ntasangiye na za mayibobo, nabasigaburira kabiri mu ndwi. Ndavuga ivyo bikorwa byose nabikora ku bw'icubahiro cawe. None ishimwe ndonse no kuja gufungwa atakina kimwe nzira. Mana ndakwinginze we intervene, ndasavye intervention rapide. Ahantu ndishobora kuhikura n'ukuri ndarira. Harimo umuhungu umwe yakora yari umujournaliste, yahora aza gusumiraho, kabaza ati mbega patrone wanyu ko ntahora ndamubona ari hehe.
abacaramubwira ati kenshi bari gusenga ibiki n'ibiki. Ntangira Imana acaramubaza uwo muhungu ati none kuhoze ko yamuhaye ari mardi yari kumwe nande, ngo ari kumwe ngo n'umukozi wiwe, ngo ari kumwe n'umukozi wiwe. Ati umukozi ameze gute? Ngo w'umuhungu. Atasa gute? Ngo arirabura. Ati nkuno muzana umumenya. Atego niyo Mana nagize. Ati nta wundi muntu abakorana. Ngo yanko nta wundi. Originalise abakozi babiri bagore, umwe yakora ku murango undi agakora mwijoro. Uwo muhungu yarabizi. Baca bahamagara abandi bakozi twakorana. Aca yerekana umuhungu yakora hirya. We yagira mwice. Nja mbona baragiye barabonanye. Ngira yaciye ababwira ati ariko arabesha. Ati kweri mama ndahazi arabasigurira. Nja numva bambwiye ngo ntaco ngo turagiye ngo turaza kuguhamagara nitwagukenera. Haheze akanya yaciye telefona. Acarambwira ati mama turagusavye imbabazi cyane. Ati d'abord nakubonye mbona umugabo wawe nagize n'isoni. Urumva? Ati utubabarire. Ati ubu nahatubwiye ngo mahera ari bubanza. Atatuduzi bubanza. Urumva yaguma bazembagiza. Bisigura rero ngo Imana hari gihibona ushitse mu ngorane zikomeye. Nubwo bwenge uwo mujournaliste imvuga ngo nubwenge yibwiye, nubwenge Imana yamucizemo kugira ngo abazi ico kibazo. Rero igihe cyose Imana ibone uri muri danger ikomeye, Imana ireintervene. Ivyiki kurekeyemo irazi igituma ibikurekeyemo kandi izobikurindiramo. Ibikenewe kwitabara iratabara. Rero umuntu w'Imana ukabushaka ivyiza, ukabishaka ivyiza, kora uko Imana igusaba. Wature neza uvuge neza, ureke kwatura nabi. Urondera amahoro kuko amahoro ni ikintu gikomeye. Ata amahoro nta mpwemu yera mwubana. Haleluya. Ubana amahoro n'abantu bose. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mukunzi mwiza, sindambirwa kugushimira. Uri gitangaza, uri umugwaneza, uri umunyabuntu, utugwanira intambara z'uburyo bwose, utubereye maso we ntusinzira ntunyiza ku bwacu. Mukunzi mwiza, utogushima n'utakuze, utogushimira n'utarakubona. Mwami Imana narakubonye bihitangabo kenshi. Nico gituma umutima wanje ukutazira, umutima wanje ugushimagiza, umutima wanje ukuninahaza. Zohora ndagushima iminsi isigaje kubaho kwanje. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose mu izina rya Kristo Yesu. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.